ndabaha ikaze inshuti namwe bagenzi ba Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka. Iyi radio isamiranira kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiriraho. Mushobora kuyumva kandi muciye ku mihora yacu yose harimo na YouTube wanditse Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka. Turi kwigenekerezo rya gatandatu Kigarama umwaka wa 2024. Amakuru twabateguriye akaba ahanini ashamikiye kuri zina ngingo. Umuhari uvuga ko wahisemo gufata inkoho mu gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD wamenyekanishije ko mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ushira uwa gatanu igenekerezo rya gatanu rishira rya gatandatu warayisubiye kugaba ibitero ku mapozisiyo y'abasirikare b'u Burundi nabo bakorana. Naho umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yaraye yijeje ko azokingira imitahe y'abagwizatunga mu byo bise table ronde. Obasanjo yahoze atwara igihugu ca Nigeria avuga ko igihugu kirangwamo ibiturire n'umutekano muke bigoye ko abanyamitahe bogihurumbira. Nayo mu ntara ya Kirundo n'ubu abanyagihugu baracatewe n'ubwoba kubera ingendo n'inyifato by'imbonerakure aho batemberana imipanga bavuga ko uguzotoba amatora bazomukorerako. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na jewe Krista era amahoro ngira ndayabashikirize nk'abandi ko ndafashwa na Yves Irakoze mu bihinga bw'ivyuma. Kaze mwese. Amakuru y'uyu munsi tuyahere kuri iyi nkuru ivunaguye. Ni nyuma y'iminsi ibiri hahimbajwe umunsi wahariwe umutangakori. Jean Claude Manirakiza yahora aramutswe ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Office Burunde de Recette yarasubirijwe na Emmanuel Mbonihankuye ku itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ivyo biruko mu gihe umushikiranganje w'ikigega ca leta Audace Niyonzima yari yamenyesheje ko hari abadeklara banyuruza amafaranga yo kwinjiye mu kigega ca leta biciye muri Aubert. Amakuru y'umutekano, umuhari urwanya leta y'u Burundi ukoresheje umuheto Red Tabara wamenyesheje ko kuri uyu wa kane ushira uwa gatanu w'igenekerezo rya gatanu rishira rya gatandatu umwaka wa 2024 wasubiye kugaba ibitero ku mapozisiyo by'abasirikare b'abarundi hamwe n'abo bafatanya. Red Tabara ivuga ko yagandaguye abasirikare bataramenyekana igitigiri igafatana bimwe mu bikoresho byabo. Nayo gushika ubu leta y'u Burundi akaba atacirashikiriza nk'uko yahora ibikora. Inkuru ya Jo Philibert Karangwa. Ni nyuma y'igitero umuhari Red Tabara wishinze kugwanya leta y'u Burundi ukoresheje umuheto uvuga ko wari wisha abasirikare b'abaofisiye b'u Burundi bashika ku 9 kwigenekezo rya 25 Munyonyo umwaka wa 2024. Ubu naho kuri uyu wa gatanu w'igenekerezo rya gatandatu Kigarama umwaka wa 2024 uyu muhari Red Tabara washize ahabona ibikoresho by'abasirikare b'abarundi bafashe bakaba banavuze ko bishe abasirikare b'u Burundi hamwe nabo bakorana gushika ubu bataramenyekana igitigiri. Ni mu gihe ubuvugizi bwa leta y'u Burundi bwaca bunyaruka gushira ahabona ibindi beshuza ibyo Red Tabara yavuze mugabo gushika ubu akaba ataco barashikiriza. Red Tabara ivuga ko yagavye ico gitero sindamusiga guhera amasaha kuze yo ku munsi wa kane gushika mu masaha y'ubucagucagu y'uyu wa gatanu nk'uko babishize ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Red Tabara yemeza ko inyuma yo kwica abasirikare bataramenyekana uko bangana bafashe ibikoresho byabo bigizwe ahanini n'amasasu, ibisasu ntezwantoke, amagrenade, ibyuma by'amajwi, ibyo barabiramwo umwansi, imyambaro, inkoho n'ibyangombwa biranga abo bishwe bari bafise. Ibyo biruko mu gihe mu matangazo umuhari Red Tabara bama bashize ahabona badasiba kuvuga ko
yifuza ibiganiro mu ntumbero yo gutunganya gushasha igihugu gutyo amatora agategurwa neza arimwo bose umuco kandi yigenga. Tubamenyesha ko uyu muhari wahisemwo gufata inkoho mu gutembagaza leta ya CNDD-FDD uvuga ko wagavye ibitero ahitwa Kidegu, Rubwebwe na Tabunde muri teritware ya Mwenga muri Kivu y'ubumanuko ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bakavuga ko banirukanye abakorana n'abasirikare ba leta y'u Burundi nka Mayimayi ya Kutumba na CNRD. Mu gihe hamaze iminsi hashirwa mu majwi umukuru w'umugambwe MSD Alexis Sinduhije ko yoba ariko akorana na CNDD-FDD canke ko ari washinze umuhari Red Tabara, umushinga amateka Rose Hakizimana avuga ko izo mpari ataco zimarira abarundi kuko bisa no guta umwanya ari navyo bituma Burundi budashayurwa. Icari gikenewe ni ukumenya umwansi wari we akaba ari we bahangana atabyo kurwanyanya. Kurikira Rose Hakizimana. Ibyo biganiro by'abantu baharira ku bya Red Tabara cyangwa ku bya Sinduhije mbona abantu bata umwanya ku bintu bidakenewe bo nibagira ibyabo bishobora gukiza Burundi baheze bashoboye bareke kwirigwa bavuga nabi abandi. Icyo nicyo kibi cy'abarundi. Abarundi kenshi na kenshi mu kibanza cyabo boshize hamwe baragwanyanya kandi bagwanya umwasi umwe akaba aribo bagwanyanya. Jewe rero ibyo sindabikunda na gatoyi kuja muri nzuzeye iyo space avuga umuntu ntibikenewe. Ukuvuga umuntu ntacyo bitwungura. Nibahamagare abarundi twese tuje hamwe twese tugwanye CNDD-FDD iriko yica abarundi. Nicyo dukeneye. Nayo ibyo kuvuga ngo Sinduhije ngo yo bakorana n'abadede jewe mwajo mpamvu n'akazi kiwe ni abaribo bakorana jewe ntibiheza ngo bindabe. Ibyo ari byo byose ibyo bizoheza bihinyuke nihagira abarundi bose baja hamwe tukabona abo yitwa ngo nabiwe bazanye ingo kurabisha kuba ariko bagwanya abasenedede aho nzokwemera ko ari ibyo. Mugabo muri iki gihe twese twiyumvira gukiza igihugu nitureke kuja muri ibyo bintu byo kugwanyanya n'amakosha gose. Umupfasoni Rose Hakizimana agatanga umuco w'ishingwa ry'umuhari Red Tabara kutashinzwe na Alexis Sinduhije. Red Tabara ari umuhari w'ugwaruka rw'abarundi bagiye hamwe inyuma yo gutotezwa n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ndemiri kenzi abajene baratotejwe baricwa abajene benshi cyane barapfa baraswa niki baraswa n'abatumwe na CNDD-FDD b'abasoda n'abapolisi. Niho habyutse agashavu kukuteya Red Tabara bagaca bagenda bakagira umugwi. Sinduhije ntiyarimwo. Sinduhije niyaba yahejeje mu nyuma gatera akabatera intege ati bakavuga bati twebwe turi la majorite turabaye MSD ningaho yoba yarahejeje agafasha. Nayo ubundi abajene bonyene nibo bagize ishavu kuko babonye gene biyishwe nibo bagize ishavu baragenda baca baragenda kukereya kugira barabe yuko bo kwikuramwo ko abariko barabica. Jewe rero imbona ngaho ikibi kirimwo cyangwa ikintu cyo kugira ngo abantu bagwara baje mu bintu by'esako byo kugwanyanya si byiza na gato. Nitumenye icyo turiko turagwanira hanyuma tugikore neza twese abarede Tabara aba n'abandi bose bariko barashingira imigwi bumvikane ko bagwanya umwasi umwe. Ataraho ntaho tuzoshika kuko tugiye mu byo kugwanyanya tuguma turi hahandi twikekana nta kintu byungura. Jewe ntibishimisha ko baja ngaha oriye yo guhamagara abantu ngo tujye hamwe bakaja kuvuga ku umuntu umwe. Hariho abantu benshi bafite ibyiyumviro bimwe byo gukiza ntacyo bitwaye wewe wenyene ntashika. Nicyo gituma mvuga ndi abantu ntibari kuja muri kritike y'abantu baje mu bintu birondera ineza y'abarundi. Nibyo jewe mvuga. Uwo yari umupfasoni Hakizimana Rose umushinga amateka ku ntwaro ya Perezida Buyoya yahunze Burundi. Nari nabibabwiye mu nama iriko irabera mu Burundi yiswe Table Ronde ivuga ku bijanye n'abanyamitahe bozana ibikorwa vyabo mu Burundi. Uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Nigeria Obasanjo amenyesha ko mu gihugu hakirangwa ibiturire n'umutekano muke
bigoye ko abanyamitahe bohahurumbira. Ni mu gihe muri iyo nama yateguwe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 5 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024, umukuru w'igihugu Ndayishimiye yari yashize ahabona impamvu nyinshi abanyamitahe bo kwisunga mu guhurumbira Burundi. Claudine Ndayishimiye. Bimwe mu by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abafatanyabikorwa b'u Burundi hamwe n'abanyamitahe bifuza gukorera mu gisata c'ubutare no gushira imitahe yabo muri ico gisata. Ni mu nama iriko irahuza Burundi n'abasanzwe bawufasha mu bijanye n'iterambere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abanyamitahe bifuza gukorera mu gisata c'ubutare kuzana imitahe. Umukuru w'igihugu amenyesha kandi ko itareta yerekana ubutare Uburundi bufise ihari. Umukuru w'igihugu asaba kandi abanyamitahe no gushira imitahe mu bisata by'ubukerarugendo hatibagiwe n'igisata c'uburimyi n'ubworozi. Uburundi burafise imvura ikwiye, ikirere kimeze neza hamwe n'amatongo amera. Ubomenya ko ibihugu vyaserukiye muri iyo nama y'imisi 2 birenga 200 harimo Ubushinwa, Uburusiya, Afrika y'Epfo, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi. Ndayishimiye kandi ashira ahabona ivyo tuma abanyamitahe bo kwizera Uburundi bakazana imitahe yabo. Icambere, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko abanyamitahe ko ibikorwa vyabo bizokingirwa. Ica kabiri, Uburundi buracafise ibisata byinshi byo gushiramwe imitahe y'igisata c'ingenzi, ubutare, uburimyi, ubuhinga bwa none, amahinguriro n'ibindi. Ica gatatu, mu ntango umugwizatunga ntazoriha TVA. Ica kane, ubusho bwo kwinjiza ibintu bitarishe mu gihe ari ibifasha umugambi w'umugwizatunga exoneration. Ica gatanu, umugwizatunga ashobora gutahana amahera yiwe abishatse, le patrimoine des dividendes. Ica gatandatu, nta visa asabwa yo kuza mu Burundi. Icindwi, ushobora kuronka ibisabwa muri ADB, Agence de Développement du Burundi, kugira utanguze umugambi mu masaha 28 gusa. Javugiye mu nama yahuje Burundi n'abufasha mu iterambere ari kuri wa karegerezo rya 5 Kigarama umwaka wa 2024. Yamara umunyamutahe akwiye gufatwa nk'umwami kuko nawe akwiye gukora yunguka ndetse n'igihugu kikaronka akunguko. Abanyamitahe basuruha runini mu iterambere ry'igihugu byashikirijwe ku munsi w'ejo na Olusegun Obasanjo yahoze arongoye igihugu ca Nigeria. Ijambo ryiwe yavuze ko indero ifise uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu. Asaba abarundi muri rusange kuvyaza umusaruro amahoro n'umutekano. Asaba ibihugu byose byo muri Afrika gukora imigambi y'iterambere hatibagiwe gusimbataza amahoro n'umutekano. Asaba kandi ibihugu vya Afrika gushira amasezerano yorosha guhanahana ibidandazwa harimo no korosha itangwa ry'amavisa. Ivyo akaba bishikije mu gihe ariko araba inama ihuza abasanzwe bafasha Burundi mu bijanye n'iterambere. Claudine Ndayishimiye ndagukengurukire. Mu bijanye n'uburimyi imyidogo ni myinshi ku banyagihugu bo muri komine Vugizo intara ya Bujumbura. Bidogera ishirahamwe FOMI rishejwe guhingura no gutanga ifumbire ku bayikeneye kwa abakozi baryo bo muri iyo komine batariko barayitanga kubatanze amafaranga yabo, ahubwo kwiriko irahabwa baciye ku ruhande, bigatuma bishuye mbere bataha uko baje babwiwe ko ifumbire yaheze. Inkuru ya Odas Kaburo. Hari kuri uyu wa 26 Munyonyo umwaka wa 2024 aho abanyagihugu muri komine Vugizo intara ya Bujumbura bishuye udufaranga twabo mushiramwe FOMI rijejwe guhingura ifumbire no kwikwirakwiza mu gihugu hagati, basidukana niyonka kuko bari bararitswe kuyihabwa. Bamaze gukubita imbuga ikuzura, batangajwe no kubona uko iyo fumbire bahora bayihabwa hakurikijwe urutonde rw'uko bagiye bariha amafaranga bakurikirana atariko biriko birakurikizwa, ahubwo itanguye guhabwa abaca ku ruhande kandi bagahabwa imifuko 5 n'irenga bitari bimenyerewe nabo banyagihugu. Kubwabo banyagihugu bakabona ko hagiyemo amanyanga menshi kuko itariko itangwa mu muco. Hambavu y'ibyo abo banyagihugu bagiye babona hatanguye imikebukano mu tugwi tugizwe na bamwe mu baje gutora iyo fumbire n'abariko barayitanga. Nyuma y'iyo mikebukano baje bumva babwirwa ko botaha bakazotumwa ko kurindi sango batamenyeshejwe bitewe nuko ifumbire iheze. Bacumva iryo jambo imyidogo ica iriyongera, abari batondeye iyo fumbire bararahira bararengwa ko batavaho badatahanye iyo fumbire, gutyo uruhagarara ruba ruratanguye. Amakuru abo banyagihugu bari bafise nuko iyo fumbire itari yaheze ahubwo yari inyegejwe mu nzu. Bagize barabaza ico iyo fumbire ibikiwe, bene kuyitanga bavuga ko isigaye itabagenewe kuko ibikiwe Diomede Dusengimana arongoye komine
komine Vugizo hamwe na komiseri David umukuru w'igipolisi muri iyo komine. Mu nyuma abanyagihugu bananye ko badataha bace batangura guterwa ubwoba ko bokinjura inzira zikigendwa kuko ifumbire bashaka atari yabo, ko bakwiye nyabuna gutegereza igihe iyindi ibagenewe izobonekera, gutyo babona gutaha imyidogo ari myinshi bibaza uko bagiye kuraza intabire kandi barishuye udufaranga twabo. Bagasaba ishiramwe fomi hamwe n'abakuru mu ntwaro gukurikirana ico kibazo cabo kandi kigatorerwa inyishu mu maguru masha kugira baronke iyo fumbire ku gihe mu ntumbero kwikoresha ico yagenewe, maze bakazobona kwiyuhakuya isarura rigeze. Odas Kabur, ndagushimiye. Tugaruke kuri iyi nkuru ivuga ku mutekano. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo komine Busoni bavuga ko bategwa ubwoba n'amajambo babwirwa n'imbonerakure zitwaje imipanga n'ibihiri. Bagasaba abarongoye Burundi guhanura izo mbonerakure kugira zireke iryo terabwoba na rijya amatora yimirije. Inkuru twateguriwe na Odas Kaburo. Ayo majambo atera ubwoba abo banyagihugu muri komine Busoni, intara yahoze yitwa Kirundo ubu ikaba ibarizwa mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi, nayavugwa n'imbonerakure zitwaje imipanga n'ibihiri zirirwa ziruka mu mabarabara zihishe inyuma y'ikarashishi n'ibikorwa rusangi. Aho izo mbonerakure ziri mw'iryo karashishi zigenda zibyina zibwira abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD ko amatora yimirije uwuzobitambika imbere atakibanza afise kw'isi. Aha abazi akahitiye mu Burundi bagaca bumva ko atakindi atari ukugandagurwa bunyamaswa, nuko abatari bake bamaze kwakwa ubuzima n'izo mbonerakure kuva uwo mugambwe ushikirizwa ubutegetsi mu mwaka wa 2005. Ibi bigatera umutima uhagaze kandi abanyagihugu muri komine Busoni ko babwirwa izuba riva atacamira, ubona ko abo bokwituye baba bari kumwe n'izo mbonerakure zirongowe na Bucumi Vital, aho buri wa gatandatu bavyukira mu mabarabara atandukanye yo muri iyo komine, mu nyuma bagahurira mu kibanza kimwe bitwaje ivyo bikoresho vyitirirwa ivyo gukora ibikorwa rusangi. Abatari bake muri iyo komine kabigereranya n'ivyakorwa n'urwo rwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD mu myaka y'imbere ya 2015, aho wasanga ubwo rwaruka rwirirwa mu makarashishi rwitwaje mwene ivyo bigwanisho, aho wasanga kandi bagaramye mu mihanda uruja n'uruza rugahagarara babwira abo bikeka ko batari mu mugambwe CNDD-FDD ko nibatatora inkona bazobamesa. Ivyakurikiye ayo majambo mu mwaka 2015, intara ya Kirundo cane cane komine Busoni iza mu za mbere zise impunzi nyinshi mu bihugu bikikije u Burundi. Abenshi muri izo mpunzi bakavuga ko bahunze iterabwoba ry'izo mbonerakure kandi batasiba gutabaza abazikurira, ariko ntihagire igikorwa. Bakabona ko ataho bitaniye n'ibiriko birakogwa na Bucumi Vitali arongoye ubwo rwaruka n'ivyakorwa na Muvunyi yararongoye imbonerakure za Busoni mu mwaka wa 2015. Abanyagihugu bagatakambira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yobatabara akabakura ko iryo terabwoba kuko amazi asa n'amaze kurenga inkombe. Bitabaye ibyo bakabona ko amatora yimirije ashobora gukwega akarambaraye. Abanyagihugu bagatakambira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yobatabara akabakura ko iryo terabwoba kuko amazi asa n'amaze kurenga inkombe. Bitabaye ibyo bakabona ko amatora yimirije ashobora gukwega akarambaraye canke kugana y'ubuhungiro, na rirya abatari bake atamyaka myinshi irahera bavuye mu buhungiro. Ibi kandi bigashimangirwa na bamwe mu bahungutse bagira barashika ku mitumba bavuga ko bakakirizwa iterabwoba ry'izo mbonerakure. Abafise umutima uhuha bagaca bongera kuvoma gashambara bagana y'ubuhungiro, tutibagiye n'abahagaritswe n'ubu atawuramenya irengero ryabo bazira ubwoko bwabo canke kuba abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD. Odas Kaburo. Mu gusozera aya makuru turi ku munsi ugira 12 mu minsi 16 yahariwe kurandurana n'imizi amabi n'ihohoterwa bifatiye ku gitsina. Twabateguriye imvo n'imvano yatumye abakenyezi 3 bagandagurwa n'ubutegetsi nkuko mu gihugu c'u Burundi vyifashe, aho atavuga rumwe na leta n'abahanira agateka kazi na muntu badasiba kugandagurwa. Iyi nkuru twayiteguriwe na Albert Maheke.
nk'uko tugize iminsi tubibashikiriza mu runane rw'amaradiyo igenekerezo rya 25 munyonyo uko umwaka utashe haratangura ihimbazo ry'iminsi 16 mpuzamakungu yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'uko tubisanga ku mihora y'ibinyamakuru nka BBC News, Al Jazeera, New York Times, Guardian hamwe no ku mbuga z'amashirahamwe mpuzamakungu nka Amnesty International, United Nations, Human Rights Watch n'ayandi. Iryo gerekezo rya 25 ryashinzwe n'ishirahamwe ONU nk'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya no kurandurana n'imizi amabakorerwa abakenyezi mu ntumbero kandi yo guha icubahiro abakenyezi baba Mirabale, umuryango w'abadominikane baharanira agateka kazina muntu bagandaguwe n'intwaro y'igikenye ya Perezida Rafael Trujillo kwigenekezo rya 25 munyonyo umwaka w'igihumbi 1960. Igenekezo ryaciye rishingwa nk'intango y'iminsi 16 yo kwiyamiriza amabi yose afatiye ugitsina gushika igenekezo rya 10 Kigarama umunsi wahariwe agateka kazina muntu. Kwigenekezo rya 25 munyonyo rero umwaka w'igihumbi 1960 nk'uko tubandanya tubisoma muri ivyo binyamakuru, abavukanye batatu b'abafasoni bari mu baharanira agateka kazina muntu mu kwiyamiriza ihohoterwa leta ya Dominikani ikorera abanyagihugu bayo baragandaguwe n'insoresore zitumwa na leta ya Rafael Trujillo wari ku banyagihugu bayo baragandaguwe n'insoresore zitumwa na Perezida Rafael Trujillo wa Republika Dominikane nk'uko vyama vyabaye aha mu Burundi, aho imbonerakure za CNDD-FDD zama zihaye inkumbi mu kugandagura abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu. Kuko twari twabashikije mu makuru yacu aherutse, abavukanye batatu bakaba bari bazwi ku mazina ya Patria Mercedes yavutse umwaka w'igihumbi 1924, ico gihe akaba yarafise imyaka 36. Maria Argentina Minerva yari yavutse umwaka w'igihumbi 1926, aho yarafise imyaka 34, hamwe na Antonia Maria Teresa yari yavutse igihumbi 1935, aho akaba yarafise imyaka 25. Bakaba bategerewe n'izo nsoresore za Rafael Trujillo bavuye kuraba mu gasho abari bafungiwe ivyiyumviro vyabo niyo leta harimwo n'abagabo babo. Inyuma yo gukubitwa buyoka baranizwe batabwa mw'ibarabara, leta ikivyita ko bagize isanganya, ariko mu nyuma ukuri kuraja ahabona. Ubwo rupfu rwabo rufatwa nk'ikimenyetso gikomeye cyo kurwanya iyo ntwaro y'igikenye ya Rafael Trujillo gushika itembagaye muri Rusama umwaka w'igihumbi 1961. Twamenyesha ko Rafael Trujillo yatwaje igikenye igihugu ca Republika Dominikani inshuro zibiri kuva umwaka w'igihumbi 1930 gushika umwaka w'igihumbi 1938. Mu nyuma aragaruka umwaka w'igihumbi 1942 gushika umwaka w'igihumbi 1952. Ico gihugu rero kiri mwizinga rya Hispaniola mw'ibahari ya Caraïbe, neza na neza ku mugabane wa Amerika ya ruguru. Albert Maheke ku bwa radio Peace FM. Naho Albert Maheke urakenuye. Naha dusozereye amakuru twe twabateguriye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye. Shimira uruganda rwacu rwayatororokanije, ntibagiwe Yves Irakoze ariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma, naho jewe Krista era mahoro nariko ndabashikiriza. Duhana isanga ku munsi w'ejo na gahwane.